tugira ga freestyle ibi bivuye mu koko kwawe kwera burya umugororotsi yamabishikaho no kwizera kwiwe uzonyumva umbone ndize unumire mpagarare ku mwara gushima ko nkunguzi ntegereze cyo guturukire Uyatsitaje benshi nkubake kusinganyige ribari hazi nyota nkunye ko nkirisari mutima w'ubugingo ngo ufungure makubika ijambo ryo mutima wanje ngo no gucumura kwandika ibirenge byanje mababa nkayo nkukuma mene guhunga icaha na cyane cyane kimwe kinyizingira ko vuba yamara ndacari kwisi y'abazimangitsi tarangwana ngo asindamenye uko nzose Shalom wakunze wa Rehoboth Steve no twagiye umuririmbyi adasanzwe umuririmbyi abica bigacika muri gospel music so sishaka kumvuga izina giye oya akashaka kwivuga kubera yuko sinamuvugira kamera muravyumva so aho twamusanze na hantu dari danger cyuvyumva nakara dufite gashaje sinzi aho turamubaza Shalom frère Shalom di rap mugabo bro no muririmbyi adasanzwe muri gospel Unasarisha gute nanefe geravuze zikwambara yuko ari oya tu ni bon hama nitwa Beni kujya wari wabivuze Beni umushumba Beni Michel byose byushaka byose niko nitwa kabisa mu gospel rap gospel rap nyene ncuvyumva nawe manu rakaze bro acha kudramatize man wanda kazi ndo umuntu simple tu cuvyumva nawe Arega boss gatwo turabona kantu Tawera gari yazi ko skeri none ndi maye banyita papa usara wanga wapi mse akabebe kamwe tu uzokigisha rap nako wapi deja zanzwe ayikunda tarana cubwenye ngo atangure kuvuga arakano ni atangura kuvuga bro uko tayari niko tayari tu amajena amutemberamwo Ga boss Beni umushumba muga pana boss Beni tu Beni umushumba Beni umushumba vraiment je ndirimo zawe ziransiga ubwenge rap ya vraiment nana bwayumve kandi je brag niko rapere ira nawe ranzidia vraiment kuko wewe abawe ni final Ga boss nk'abatakuza ushaka kubabwira office indirimbo zingahe indirimbo ya mbere tewa hereko ni yahe dewe mfise indirimbo zine nizo zisohoye mugahani n'izindi zitarasohoka kubera byose urazi n'umugambi w'Imana tutampliske yuko umuntu aririmbira Imana ntuca wiyadukiza ngo uravyutse nkama ngo wumvise kumbuye kuja muri studio ngucuja muri studio ubwo nyene ikintu cyose gikora ku bw'icubahiro c'Imana kandi ngagikora ku mugambi w'Imana kugira kigire nico kimaze naho kigejeje igikorwa c'Imana ca murimo w'Imana jema bari ko mfite indirimbo zine zisohoye na n'izindi zitarasohoka mugabo ziri mu migambi yo gusohoka umwaka umwe cyangwa amezi sinakubwira vraiment jewe uzovyibonera hama mengo bagiskumbaza ngo izarizo n'izarizo hari indirimbo ya mbere yitwa ico nagizwe yindi yitwa saved yindi yitwa mangaza yindi yitwa mutoni wa data mutoni wa data mutoni uzawugwaye so mutoni wa data na save na mangaza tubona abaririmbyi nyene David Redemption Voice hamwe na Fred Phoenix eske muri group nubwo bucuti mufitanye ko musabwa mukora indirimbo mwanya wose wapi si group si iki ntabwo twonayita ngo ni collectif n'abagenzi niyumvamo n'abagenzi dukundana n'abagenzi dufise na group ya WhatsApp imwe irimwe abantu batatu nyene yitwa trio iyo group yitwa trio urumva sikuvuga ngo turi crew mwese akora ku ruhande rw'iyo ku giti ciwe mugabo sinzi turiyumvanamo dufise fait twese duhuye turakompletana ukuntu sinzi kubitahura ndashobora kuza nabo bakaza hama bakavuga ati okay no musi tuje muri studio dusohora indirimbo yitwa par exemple nk'akarorero ko twatangiye gukorana yitwa saved uko turi batatu nka saved yo nyene yaje ari ide ya Davi araza aravuga ati je ndifuza ko twakora indirimbo yo gushima Imana ko twakijwe ko twabaye ivyaremwe bisha then turagenda muri studio kwa Amiri hama je numvise tu nogira
no ririmba kujya bisanzwe hama kuva uwo munsi niho twese twaciye twumva tuti ebana turi dusa ubucuti budasanzwe yego from okay nikazera nkabanye so urumva vema ariko ari n'indirimbo iri gusumuje muri gusora ya nyuma ari mpangaza mutoni wa data okay mutoni wa data so nibagira mutoni wa data n'indirimbo nagiye kuraba cyavuye muri Bible eske ngiki message mwese mutoni wa data nko atayumvise ndirimbo ya message mwashashe gutanga kuko ya titre nyine yitwa ngo mutoni wa data niki bisiguye kugira umuntu akadutegera kuno mwanya amenye mutoni wa data bisiguye iki niki Hofet ndagusiguriye no hava sanga nakurambi ugasanga ikigano cyo sigihagaze ku ndirimbo imwe gusa ngerageje gucagagura mutoni wa data diwa sinzi ubuzima waciye mu imbere yuko kizwe imbere ko akira Kristo mwami n'umukiza je ndagucire ku mayange je nta rumogi novuga ngo naranyoye nta bakobwa novuga ngo naragendeyemwo nta yesha kubirabe bro shaka kubirabe bro urumva nta bakobwa no banaragendeyemwo ntaki gusa ndashobora kuba nabifise intege nke kandi nkaba ndaziyizi kandi singomba ndazivuge mugabo ayanse yatama manje narakijijwe n'indirimbo nari mbyamye hari 2009 ari indirimbo yo mu gitabo cyo guhimbaza Imana ivuga ngo Yesu ndaci bukumunsi mwiza nakwemereye ko genre ibintu nk'ibyo rero sasa du coup iyo ndirimbo mu nyuma ndiko hari 2009 hari genre le 9 avril 2009 niho nibuka vraiment niho numva indirimbo ku radio Voix d'espoir indirimbo y'Imana yewe numvira nkoze ko byaratari tellement cha numva nyotewe ubwo buzima bariko baravuga muri iyo ndirimbo donc sinzi kubirahura numvise nyotewe ubwo buzima bariko baravuga muri iyo ndirimbo cha numva no kizwa no hevyo narindimo donc kugira ncagagure gato mutoni wa data ni indirimbo yo gushima tu gushima ico twagizwe tutabibereye mani twari twabikwiriye man hari amavase biblique usoma ukavuga uti vyakweye ngo yansanze mu bisanze by'amaraso ngo ntari mvise ngo no kuntera ko gashambara man ukavuga uti ni nkaya majambo wayi man inkunda bigeze kuri urugero ku buryo yo kwiheba man jende umwana umwe w'ikinege sinzi ko warobizi ndi kinege muhira kwa papa na mama kandi abavye bose baracariyo urumva duje muhani yumvira eske kweri nk'ubunye ko bavuga ngo mwijuru ngo harabuze n'umwe wo kubumbura igitabo ngo mugongo Kristo ngo aravuga ngo jingo rikandagiye kubakiza manje nari kuva mu nzu ya papa na mama n'amalwazire n'ibiki nkavuga ngo je ndagiye gukiza bajya abantu urumva iyo sacrifice umuntu nk'uyo yagize niyo umuntu agusunikirira kuba wo ukumva urashima Imana mani hari benshi twahinduriwe amazina wari twa umunywarumogi ugasanga ubunye urenganye mu ibarabara vraiment umunywarumogi umuntu oya man oya vraiment narigeze kugerageza bijye by'agakuku iki mugabo vraiment byaciye binyanyira vraiment ibintu nk'ibyo so atubwiye mutoni wa data byavuye okay none atubwiye ko mu bahungu babiri Fred na Davi mu groupe ya WhatsApp est-ce no mudimo zo kora zindi izo vuga ngo ziko ndategura hari ndimo zindi fise ntarasohora ese zo bari murabone cyangwa tu uzori wenyene oya je ndibaza yuko bishitse nkumva no bashiramo nta kibazo vraiment ya bishitse nkumva no bashiramwo nta kibazo no bashiramo mugabo je muri umwanya ndibaza nabonye sino bavugira nabone bo bikwibwirira gusa hari uko nyene utuko turumva umuntu iwe yokora ukwiwe iki mugabo nampesha yuko haje ikintu dushobora gukora yeah. Okay gatowe ndakugore si fiste ndagusavye oya fiste ifite umwanya wawe kameme siko so dushadushize ku ndirimbo mutoni wa data gatowe gusa party waririmbye gatishe gatowe komisa uko arayumviriza aze kuribwira ikintu cyo gusimba kuri yondera kuri YouTube shaho dushira abantu gatowe nyene twumva Ades yo mpagaze nshingira intahi ndavye muzigamye datoranya kuburanga mvuga urukundo rw'Imana je ndimo to
mutoni wa data mbona ijisho ry'ubutagize ikindi isoni z'umusaraba ngatembe to ngiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi cyane igihe gikwiye. So vraiment big up my brother, big up sana, big up. Je vraiment nanezerewe sana uko yukuba muri save nibaza yuko umuntu ngira bamukiye fichiri aho mendeme yuko bro big up sana. Okay, onega Beni umushumba kandi agashireko mu buzima busanzwe ukora iki? Shaje nkora mu gishirahamwe kiraho nishirahamwe none entreprise mu Kirundi ni gute nishirahamwe ni bon igishirahamwe nyene boss yego ni kinini yega gitunze benshi ya ni gishirahamwe gikorera mu ntara ya ruguru ya mazimya ngebatse happy umwaka ni ugira ukwire umwaka ugira ukwira nubatse. Okay, merci cyane gose kuduha umwanya wawe. Hari byinshi wasize, hari byinshi wataye, ariko batwemera duha umwanya. Vraiment turagushimiye cyane gose bivuye ku mutima. Ariko nubwo tugiriye mutoni wa data bashaka tukusaba ikindi kintu kimwe. Utugira ga freestyle kamwe ka nyuma, kamwe ka finale. Kamwe ka finale bavuga ati yuko Beni mushima kabisa apari ivyo indimba yasohotse arutumishira kandi kango tarasohoka kamwe kiwe gatesa. Ushobora tugira none cyangwa basi freestyle nyine nk'umuraperi freestyle siko sasa ari ikintu twihaye ngo freestyle y'umuraperi mani none umuraperi agizwe na freestyle. Okay naso basi basi ubwo daga freestyle basi akandi kadoze tukaneze tunezereza nyine yeah ufuta sure gufuta ushobora ni mtu wangu ya rekavuga ngo sengesho rive bwina mu mutima imbari guhimana yanje we nkumi zinakiza kanje ngumye mutima sindende bukigwa hinduri ibirenge byanje nk'ivy'impongo kazi yampe gutambagira ku dutwe tw'imisozi yanje ngumye kwizera ko Kristo ari we jambo nzira no kuri n'ubugingo etaraniki ibirenge byanje nigisha kwakira ibyiza n'ibibi bivuye mu koko kwawe kwera burya umugororotsi yamabishwa no kwizera kwiwe uzonyumva umbone ndize unumire mpagarare ku mwara gushima ko nkogozi ntegereze cyo guturukire we byatsitaje benshi nkubake kusinganyige ribari hazi nyota nkonye ko nkirisari mutima w'ubugingo ngufungure makubika ijambo ryo mutima wanje ngo no gucumura kwandika ibirenge byanje mababa nkaye nkukuma mene guhunga icaha na cyane kimwe kinyizingira ko vuba yamara ndacari kwisi y'abazimangitsi tarangwana ngo asindamenye uko nzosejo. Yeah man, vraiment big up ça. So thanks sana bisubiyemo, thanks sana kandi big up my friend bandanye vraiment ko n'amajambo andika amajambo azagira umuntu n'amajambo afise power majambo andika vraiment big up cyane ndaguteye vraiment intege kwe petit frère nagweza girazi uko mweza givuye hasi ushize hejuru ukora ibitangaza ndagweza cyane gose vraiment nigweza cyane bandanye muri byose. So yari di rap kuri micro kuri kamera twe kumwe na John Mabu director adasanzwe cyane gose. So kandi mwibagire aho hepfo turakeneye abonnement zanyu siko muzogira abone myabona mbwira mu commentaire icyo muvuze ko Beni umushuma n'icyo muterereye icyo yo kongereza ko muri music yiwe ya big up.